Kaze mu kiganiro intwaro nziza. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi tuza kubashikana muri zone Rubirizi, imwe mu mazone agize komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Turaza kubabwira uko iyo zone yitunganije mu vy'intwaro, umutekano n'imibano. Twongere tubereka aho igejeje mu kubaka inzu abakuru b'imitumba baranguriramwo imirimo ya misi yose. Muraza kumva kandi akamaro bigirira bene gihugu iyo umukuru w'umutumba afise harangurira imirimo yiwe ya misi yose. Urongoye iyo zone ya Rubirizi abanza kutubwira uko umutekano wifashe muri zone yiwe. Ni zone imwe ihana urubibe n'ayandi mazone, duhereye nka zone Kinama, zone Maramvya, ni zone Benga ruguru, yego na zone Sare nayo nyene hano rubibe. Hanyuma ni zone itekanye, zone kandi iri no ku kivi. Mu bijanye n'umutekano mvuze ntiratekanye kubera uri kuraraba hirya no hino, raporo tugenda dutanga zirabigaragaza ko umutekano ari wose. Ubu ico tuko turahangana naco ni ikintu gusa kijanye n'ubusuma bwo mu ndimiro, ubusuma bw'inka nibwo bwari bumaze iminsi budutesheje umutwe, mugabo nabwo nyene ugiye kubiraba neza ntiburiko buva n'ingoga muri ino zone yacu. Tugenda tugwana navyo biva kenshi muri zone duhana urubibe Maramvya, kuko dufata ku rugero rumwe dusanga zibwe ziva muri zone Maramvya, mugabo tukaca tuzifatira hino. Ni ukuvuga ko uretse ivyo by'ubusuma bwo mu mirima tuko turagenda dutuza, kuko ababikora bose kenshi turabafata bakabazwa naho bategerezwa kubarizwa. Nico novuga kuri no zone yacu ya Rubirizi mu bijanye n'umutekano mu ncamake. Zone Rubirizi igizwe n'imitumba 8. Imitumba 8 kandi yose abene gihugu baho bimeze neza, bifashe neza, haba mu by'iterambere, haba mu by'umutekano. Ibyo twokwita komite mise de sécurité ku kivi, nta gacaruka n'akagize ngo karaduza umutwe tuba twafashe. Bibonekanira mu maraporo yaba mu gipolisi batanga, haba mu ntwaro. Mugiye muraraba abantu twamaduko turatanga amaraporo, turavyemeza neza ko bimeze neza, ku buryo twovuga ko ku rugero rwa 90% umutekano mu bene gihugu ari wose, ntitubideha. Ni mitumba 8 nkuko ndabivuze. Ni umutumba wa Rubirizi ari nawo icicaro ca zone kirimwo, umutumba wa Tenga Lokale, umutumba wa Tenga Gahwama, umutumba wa Muyange, umutumba wa Nyabunyegeri, amujabutse Gikoma gato kacuja mu mitumba ya Gahahe, umutumba wa Gatunguru n'umutumba wa Gasenyi, no hari icicaro c'umukuru w'igihugu, biro mukuru w'igihugu. Arongera akatubwira kandi imigambi y'iterambere bashize imbere. Twe twashikiye ku kibazo cyo gutorera inyishu ikibazo cari kihari kijanye n'imigenderanire mu mitumba, accessibility. Kuvuga ko imitumba yagize no zone Rubirizi ni mitumba iri kirahurumbirwa cane gose n'abarundi benshi baza kuhaba. Twasanze rero kijanye n'amabarabara kitameze neza. Mu bisanzwe umugambi wa mbere twahereye ko nuwo guca amabarabara muri no mitumba imbere yuko hubakwa hose, tereke hariko haragurishwa nkuko hariko haragurishwa na beneho. Umva abantu baraza bakahagura uko nyene haba hameze, umva umuntu hadandaza uko haba hari, akaca uhaguze nawe akahubaka uko yahaguze. Ca dusanga rero mu minsi izaho hava haba ingorane kandi nyinshi.
duhera kuri ico kibazo cyo kuvuga duti tubanze tuhace amabarabara. Ubu rero twari twihaye amezi 3 kuva dutanguye bino bikorwa by'uburongozi bwa zone cyo guca amabarabara. Twarabikoze, twaranabitanze amaraporo muri komine aho dusanzwe dutwagwa n'ingoga na n'ingoga, kuva ngo twahejeje ikiringo c'amezi 3 tumaze guca amabarabara yo mu bucimbiri hariya ku mitumba angana n'amabarabara 380 gutyo gato. Byari bigoye kuko umva ayo mabarabara twayaca mu matongo no maparasera y'abene gihugu. Mugabo tumaze gukorana amanama nabo bene gihugu tukabereka ko ari ngombwa ari nkenerwa, ahubwo nibo basigaye batwihamagarira bati nyabuna hano nta cibarabara ngo no mudufasha. Ni ukuvuga ngo mu byo twahereye ko cabaye ico guca ayo mabarabara kugira ngo ahantu hose habe nyabagendwa. Muri zone Rubirizi baritabiriye cyane akamo ko kubaka inzu z'abakuru b'imitumba. Ibijanye no kubaka ingoro z'imitumba aho abakuru b'imitumba bakorera, nibaza ko ariyo zone ya mbere muri komine Mutimbuzi. Mbere jewe nuko kumbura ibindi bari turabibaza neza, nibaza ko ari iyo have banayo ya mbere mu ntara yose, kuko ni zone yabifashe mu minwe. Abakuru b'imitumba barahaguruka babihagurukira n'abene gihugu. Ubu tumaze kubaka izimaze kwinjirwa ko harizo tumaze kwinjira twatanguye kwinjira ingoro y'umutumba yo ku mutumba wa Lokali Tenga Lokali, ingoro nziza, biro nziza ishajije. Dusubira twinjira yari iheze ku mutumba wa Rubirizi, nayo nyine yaje yaragaheta, yaje nayo nyine ari nziza, biro nziza ishajije. Mu nyuma twugurura canke twinjira ibiro y'umutumba wo ku mutumba wa Nyabunyegeri, nayo nyene yaje aragaheta. Izo biro z'umutumba namwebwe igihe mwaronsa akanya mukahishikira muzobona neza ko ku vy'ukuri biteye igomwe, ni vyiza cane kuruta uko abantu bavyibaza uravye ukuntu zubatswe. Mugabo kandi n'umutumba wa Muyange nawo ugeze ku rwego rwo gusakara iyo biro. Umutumba wa Gahahe nawo nyene ugeze ku rwego rwo gusakara. Imitumba yabaye nk'igira akabazo gato muri ico gikorwa n'umutumba wa Gatunguru, bitewe nuko babuze ikibanza ca leta bo kubakamwo. Co kimwe n'umutumba wa Gasenyi nawo nyine byaragoranye bitewe nuko harabuze ikibanza ca leta bo kubakamwo. Mugabo umutumba wa Gasenyi wowo waragerageje, turagenda turavugana, hama bararondera umuntu baramusaba, yari afise ahantu hatari hato, arabemerera ko bomuhaho bubaka ibiro vy'umutumba. Urumva nabo nyene baca baja ku kipi. Ivyo bisigura ngo muri zone Rubirizi ibikorwa byo kubaka ibiro z'umutumba twobishira nko ku rugero rwa 70-80%. Aratubwira kandi akamaro k'umukuru w'umutumba iyo afise ahakorera. Akamaro ni kanini kandi birigaragaza. Uravye mu misi yahera abakuru b'imitumba bakirira abantu cyane nico ngoma cemera ko bakirira abantu aho bari hose, mu kabare, mu mirima, babasangayo bakabumviririzayo. Urumva ko kugira ngo atunganirize umwene gihugu ari mu kabare byari ibintu bigoye. Hama kandi urumva kubera tabiro yabihari ntibashobora kwegeranira hamwe kugira ngo bige iby'imigambi y'umutumba mu bene gihugu, canke ngo bafatire hamwe ikibazo c'abene gihugu bacige bagitorera inyishu bakwiye bose uko ari 5 kujya komite yatowe. Urumva umwe yaba ari iyo wundi akaba ari hariya. Mugabo no munsi bifite akamaro kanini kuko baricara, nimba ari ikibazo c'abene gihugu bakacigira hamwe mu biro ku biro, nimba ari n'uwabituye akabasanga hajya nyene ku biro bakamutunganirizaho mu buryo bwiza bwizewe kandi bukizigirwa n'abene gihugu bose. Yego, urongoye umutumba Tenga Lokali nawe aratuyagira ingene bagiye hamwe n'abene gihugu bashoboye kwiyubakira inzu y'umukuru w'umutumba. Kuvuga ibi biro sinibuka gusa itariki twavyinjiye hari nko mu mwaka uheze, nibaze kuba hari nko mu kwezi kwa 6 cyangwa kwa 5. Ingene twavyubatse rero twaragiye hamwe turabajeje intwaro, turavuga duti ko bamaze gutera kamo ko umutumba wose utegerezwa kuba ufise ibiro, tutegerezwa guca mu bene gihugu
na cane cane twarakoranije inama turavuga duti twebwe nta handi buryo bushobora kuva atari muri mwebwe abenegihugu, tukabumvisha neza ufise uburyo akashobora kuvuga ati je ndafise ari ibihumbi 10 ari ibihumbi 5, gushika rero aho dufata ingingo tubanje gusaba uruhusha badukurira mu ntwaro cane cane mu stanteri wa komine Mutimbuzi. Turamubwira duti burya rero hari abantu bifuza kuduterera, tariko rero intererano itagira resi uba wibwe. Aravyumva neza, araduha iyo resi, arashirako ikidodo ciwe, nk'umuntu aje kugura akadusigira ibihumbi 200, n'ubugurishije akadusigira ibihumbi 200, natwe mu ntwaro tugashirako izindi nguvu ku buryo bw'iwacu. Ibi biro birateba biraboneka, no mu kuvyinjira twavyinjijwe na nyakubahwa musanteri wacu wa komine nziza ya Mutimbuzi. Ngo kuba bararonse aho bakorera ni vyiza cane kuko vyarorohereje abene gihugu babitura. Twimva neza cyane kuko urabona namwebwe mwinjiye muri ibi biro murabona ko ataco bibaye. Tutararonka bino biro bisanzwe ntitwagira ahantu dukorera neza, akenshi nk'amadosiye twayandikira muhiri wanje, ariko uno munsi urabona ko abantu baza bafise aho bitura. Uno munsi nico gituma ibi biro vyorohereje abantu benshi. Kuborohereza ni kuvuga ubu niyo umuntu afise amatati akeneye abajeje intwaro adresse tumuha biratuzoza umunsi munaka ku biro, bikaca vyoroha kurutaho ko umuntu aja kukurondera atamenya hagukura. Ku mutumba wa Gahahe naho nyene barubatse inzu y'umukuru w'umutumba ariko ntirahera. Mu gupfunyiriza abene gihugu urugendo baciye babarakota inzu umukuru w'umutumba akoreramwo. Uwurongoye uwo mutumba aratubwira ko abene gihugu arongoye babayeho nuko umutekano wifashe. Abene gihugu benshi bahano kuko urabona ni hafi y'igisagara, naho turi muri Bujumbura benshi kere bahora bita muri Rirare, mugabo urabona yuko danamiranye n'igisagara cya Bujumbura. Abene gihugu bahano benshi ntibatunzwe n'uburimyi benshi, ariko benshi batunzwe benshi n'abafonctionnaire, benshi harimo abakora ubuzi bwa leta, abarimyi ni bake cyane. Twavuga yuko ibice byinshi ni iby'abafonctionnaire bari hano mu Gahahe. Muri make umutekano aho tugeza turavye turabona ko umutekano muri rusange bifashe neza, nubwo atamongo buri sato bidahizwe, ariko muri make gushika muri no mwanya turabona yuko bijanye n'umutekano bimeze neza. Uwurongoye umutumba Gahahe nawe arongera agashima ingene abene gihugu bitabiriye ico gikorwa c'iteka. Akamo tugitangura twatiye abene gihugu mugira badufashe mu gukora ivyo by'umutumba cyukuri baravyitabiriye cyane, kandi n'ubu baravyitabira kuko turavye ingene baguma baterera ingene dushobora kubaka iyo nzu, kuko urabona ko inzu naho bari ntoyi iratwara ubyo butari buto. Hama abene gihugu by'ukuri baravyitabira kuba barabishitse ngaho, nuko abene gihugu bagize ico bakoze kandi n'ubu bafise babandanya bafise ico bakora kugira ngo babone ibiro by'umutumba birangiye byuzuye bashobore kubikorera. Ico twobwira abene gihugu nuko bamenya yuko iterambere twese n'igiwacu karira turaba, nta ushobora kuba sindabibazwa, kuko abaye sindabibazwa uco usanga iterambere by'ukuri ritashobora kugenda neza, ariko twese tugiye hamwe tugashira inguvu hamwe byose birashoboka. Hama turavye abene gihugu iterambere bararyumva kandi baragyitabira, kiretse gusa yuko urazi yuko abene gihugu nabo barafise aho bageza kuvuza abana aho zigarukira, ariko turavye abene gihugu by'ukuri ngaha kuri no mutumba kuko turaraba kenshi tubabwiye tuti ni muzinduke bikuba by'iterambere kwa rusangi baravyitabira, niho tubona yuko kumbure iterambere kandi nabene barishigikiye. Ko tuguma dusaba yuko bodufasha mu bijanye n'amabarabara, leta haro nk'ibarabara riduga ngaho haruguru rivuye kuri station igashika ku mashuri, abene gihugu twaratanguye kurikora kuko ryari barabara ryimburutse cyane gose ubyo uko bamwe bavuga yuko mbere ryo baratari ni barabara, ariko abene gihugu baritanze baragishira hamwe uburyo
baragura icyo bita amagabiyo turahama turashiramo amabuye gushikaho imanga zagiye ziruzura. Ubu rero twari ko turifuza yuko turonse uburyo bakongera bakegera twagura ari magabiyo tugashira hasigaye muri igihe cy'imvura hakuzura, hamaze kuzura ibarabara rimaze kuzura ryose tugaca duca umuserege kugira ngo amazi ava mu Gasenyi tuyahe inzira imwe iryo barabara ribana rigenda rikora neza. Ivyo rero twari twagerageje kubibwira musitanteri ko yogira icyo dufashije, twarashitse twari twasabye n'inzego zo hejuru kugira ngo badufashe, n'ubu turarinda kugira ngo bashobora kudufasha kuri iryo barabara, ko ni barabara twavuga ko ari nk'ibarabara rikuru riduhuza n'abanyagasenyi n'umutumba wa Gasenyi, na cyane cyane kuko ari ry'abanyeshuri benshi bacako bagenda kwiga ku mashuri mu Gasenyi. Umujyanama wo ku mutumba wa Gahahe aratubwira ko ari byiza ko umukuru w'umutumba aronka aho akorera kuko intwaro yose igira hibarizwa. Tuvyakira neza cyane kuko hariho iyindi mitumba idafise aho ikorera, usanga itari yesitara kugira ibirakora mu gato yegura abona yabaye arifashisha iyi nzu mu mvo z'uko ibi biro byacu bitari bwagire bwubaka. Bidufitiye akamaro kanini cyane kuko umuntu wese agize akabazo aramenye iyo aza kwitwara bakamutunganiriza bakamumvikanisha. Abene gihugu bo ngaha ku mutumba mwiza wacu wa Gahahe tubanye neza cyane. Umukuru w'umutumba wacu mwiza wa Gahahe arakunda kudukoresha amanama akatumvikanisha, eka nyene n'abajeje umutekano wo ngaha mu karere kacu nyene bakunda kudushira hamwe bakatumvikanisha kugira injyane zifatiye ku moko niziboneke nizigaragaza. Abene gihugu bo ku mutumba wa Gahahe na Tengarokare twaganiriye baratubwira akamaro bibagirira kuba barongoye bafise aho bakorera. Akamaro bifise ni hamwe umuntu ashobora kuja muri kati akagira ikibazo asanze ari kantu yarenganijwe ko umukuru w'umutumba biba ngombwa kumutora, kandi ubwo bari muri ville umutelefone ku telefone arakubangukira akagushikira hazoba ari hose. Noneho ku biro vy'umutumba ntigera habura umuntu nomwe, wenyene umukeneye mukuru w'umutumba uramubaza ahari aca gusanga ahuri, nibibaye ngombwa no muri kati aratembera akaza gusanga ahuri, ariko mugabo hakubira vy'umutumba umusanzeho aragutunganiriza neza hama ukataha umeze neza mu mutima wawe. Ahi wacu mu Gahahe kuva iryo tegeko risohokeye kata amafaranga bariha, nta mafaranga mbona ko barasaba jewe vraiment ko mu gihe maze ngaha ko ntiramira ngaha nyene ku biro vy'umutumba nico gihe kirekire maze ngaha ku biro vy'umutumba nta hantu hamwe ifise ntemberera hanyene mugabo ntavyo ndigera nk'ubutijisha ko barasaba amafaranga, barabandikira bo nyene nkabona baragiye nta mafaranga ndabona ko barasaba. Iyo gingo turayakira neza cyane gose kuko urashobora gusanga ari umwene gihugu yifitiye udufaranga duke ariko kugura ku gaparasera adufise ugasanga arabuze cyo kwandikisha akavuga ati ko ntafise yo kwandikisha sishobora kuja kugura, mugabo ubu ko iyo ngingo yamaze gushingwa turashima kabisa tubakenguruka ko abatwaresha badufashamo neza ata kibazo na kimwe kibayemo. Abanyagihugu twobatera kamo aho baba batarubaka ibiro by'imitumba bakavyitabira kuko n'iterambere ryacu uko rituvako rikadusubirako. Iyo turiko turakora ibikorwa tubikora umenga biratuvuna, ariko mu mpera yayo turabona ivyamwa biva mu ivyo bikorwa twakoze, bigatuma buri munyagihugu wese ahari akamenya aho ashobora kuronkera umutwara akamwitura bitamugoye. Abatarabikora bagira umwete nabo babikore kuko biraryoshe cyane kuba ufise aho witura atangorane biguteye, utavuga ati hariho abo usanga batazi abatwara aho babaye, ariko hari ibiro bice biborohera kubaronka atangorane bafise. Ego nkuko tubibona natwe abene gihugu twaragiye hamwe turiyumvira kijanye n'ukungene inyubakwa y'umutumba yo kubakwa, twaratereye nk'abene gihugu mu kuza mu bikorwa rusangi tukasweha amabuye n'imicanga n'amagravye kumvo z'uko dushobora ko natwe twitunganiriza inyubakwa nk'iyi mubona iteye igomwe y'umutumba. Ego biratufasha cyane, hari akamaro kanini. Kare inyubako itaraboneka byaragorana aho twitura, ariko nk'ubu unye inyubakwa ihari turaza tukicara tukanaharuhukira, hari n'akayaga keza, kandi biradufasha mu kumva z'umutekano wacu ko urasanga iyo hari nk'ikibazo kare twaye kimubwirira mw'ibarabara, ariko ubu unye
tukimuyagira ahantu tuba nyene turi twicaye dutuje. Akamaro biheza bikagira ubu nuko abenegihugu boroherwa cyane cyane natwebwe nk'abantu bagejwe intwaro biratworohera cyane kuko tureza tukamenya amakuru menshi cyane gusumba ko twari tubizi bwa mbere kuko ubu urashobora kuba turi hajya dusanzwe dukorera umuntu arashobora kuza akatwitura cyangwa turi mukuru umutumba mugeta musanze akatwitura twebwe natwe tuba tuhari hanyuma ari bishoboka tukabitunganya ari bidatunganizwa ku mutumba tugeza tukamuha intumbero irashe yaho yitura. Ibyo rero nakunguka dasanzwe kubera ubu ku munsi turamenya ingene ku mutumba hameze, ingene haraye ku mutekano, ingene hiriwe n'ingene hasanzwe bimeze bivanye n'ingene abene gihugu basanzwe batwitura ku bwinshi kuko ku munsi abantu baraboneka abantu baza kwitura ku biro by'umukuru umutumba baje kwitura umukuru umutumba canke abajenama nkuko dusanzwe tuhatonda imisi yose nkuko n'umwe dusanze ariho turi. Akamo twotera bene gihugu bananyofatanye mu nda cyane cyane hari ikintu dukunda kenshi kuba tubibutsa twadukaye two mu ngo turakunda tubibutsa kugira ngo umuntu wese aje kurara hano ku mutumbi wacu yandikwe amenyekane ko ariho araye n'ugiye uwo munsi n'ugiye agasubira iyo yavuye yaramaze imisi bakabimenyesha nyumba 10 mbe ndetse natwebwe turakurikirana cyane kuko hajya mu biro by'umukuru umutumba hariho igitabo cyandikwamo ku munsi ivyabaye ku mutumba turavyandika ari abantu batwituye ari abantu twatunganirije abo byose turavyandika kugira ngo tubandanye dukurikirana neza ingene ibintu bimeze. Rero cyane cyane duhimiriza ariko tubatera nuko mwene gihugu wese atoba atafise kajya gakaye ku rugo yo kagura vyihuta kuko kajya niko badufasha kumenya ingene abantu ku mutumbi wacu bameze n'ingene binigwirirana ryabo nuko nabimuka hanyuma tukaba tubasaba ko bananyafatanye mu nda bagashigikira amahoro n'umutekano dusanzwe turimwo twaronse kugira ngo ntihagire n'uwo duca mu ryahumye. Ariko cyane cyane twabatumira cyane cyane kwita ibikorwa rusangi kuko ibikorwa rusangi ni isoko giterambere. Nta ku mutumbi wacu turafise ibibazo byinshi biduhanze y'imvura iguye hariho twitoka nk'ikiza kiba giteye imvura iguye kuko amazi araba menshi cyane inzu zigasenyagurika none azubaka hari igihe hora n'ibibazo nk'abana bagatwagwa n'imvu n'amazi bagapfa. Ivyo vyose duca tubahamagara babe mu bikorwa bitabirwa rusange kugira ngo dusibure ya miserege cyane cyane kugira ngo dushobore kuraba yuko ivyo biza twoshobora kubigwanya. Akaba ari no ngaha turangirije ikiganiro cacu naho ubutaha.